iratanguye gutungana. Amasaha ageze kugenda gutora abana. Burya umushoferi yibutse kuntorera abana kwe. Kanda mu telefone numva. Nikatita bari mu biki. Allo? Ni sawa? Hewe biza kugenda kuntorera abana none ko amasaha agiye. Imodoka yapfuye. Umviriza re naco genda uyikoresha ubandanye uyikurikirana reka je ngende kunda bikunyeno. None amasako agiye kuva nganaho numwanya wo gutora taxi ndabigenza gutega bashe. Ndibutse. Trot irahari ko reka ndabe. Mbonira na hafa kuri limited umuntu yazanye trot yaragize icamara ko trot irakaramba kabisa. Ndabona yashi nama ndabivuga trot kare yaje yageze ko nkubona ari gucererwa umwanya nayo ugenda gutora abana. Kunyarukange Trot arrive safe on time.